amadukomeza amakuru yacu. Sawa kabisa. Wese mwendukiza amaso hariya muharabe. Aya nakazo rakibombaza no kwishura mu masegonda arenza 3. Nakanyene ngomba kudushingira kana bari kuri YouTube babibone. N'abatari yo baje ikibazo cyose wombaza kuri ibi bintu no bigende neza. Iyi foto isiguye icisiguye. Ngaze ko mutanguye kwika. Iyi foto isiguye icisiguye nibaza yuko hano nta comparison hari. Na comparison? Kare nahoze mbona gafoto. Match 48 muri equipe FC Barcelona mugabo witwa Rafinha afise ibitsindo 30 na assist 21. Neymar Junior mu match 49 yatsinze ibitsindo 31 na assist 20. Hano nabakwimva ati ibiharuro nimba bitabesha uyu mwaka wa Neymar tugeranje no Rafinha tutitaye ku vyo Neymar yamaze muri Barcelona ni iki. Hano naje ndahombe kubaza ni twisunze bino biharuro dufise. Kadufate kama higano nangiri hano nyene. Hama dutanga agashimwe k'umukinnyi mwiza. Twisunze mugabo bino biharuro dufise muri bano bakinyi bagera kuri bane. Abari kuri FM nabo mbibabwire. Kwifoto ya mbere turafise umukinyi witwa Rafinha, Luis Diaz Beloli afise ibitsindo 30 na passes zigera kuri 21. Foto ya kabiri turafise Kylian Mbappé Real Madrid afise ibitsindo 33 na passes zigera kuri 5. Foto ya gatatu dufise ko uwitwa Mohamed Salah ibitsindo 32 passes zigera kuri 23. Foto ya kane aranayo ya nyuma dufise ko Ousmane Dembele ibitsindo 32 passes zigera ku 9. Tanga agashimwe k'umukinnyi mwiza yaranze no mwaka ushingiye kuri bino biharuro. Hataje mu ibikombe. Donc tutitaye ku cyo equipe zabo zivuze. Oya, tutitaye no ku biharuro gusa bihari. Tutitaye no ku dufate bose bagize ibiharuro barangije FC Ane Blanc cyangwa baratwara ibikombe bimwe. Cyangwa baratwara ibikombe bimwe. Mugabo bose bafise ibi biharuro abariko baratwumviriza bafise. Definition y'umupira maguru iyi gitsindo jewe na biraheze jewe ubunyene nca mvivura aba bageza champion ukunyene batwaye bimwe cyangwa bose na bikombe bafise Mosara ndamuhaye agashima nyabivuze neza nabivuze neza nabose batwaye ibikombe bimwe cyane bose babibuze ibiharuro nibi Mosara ndamuhaye agashima ariko nimba ibiharuro arivyo bivuga ata trofe zirimwo ubwo mpava mfata umukinyi w'imitsindo 32 na assist 23 ndamugereranye n'ubitsindo 33 na assist 5 yego nivyo ibitsindo bisiguye vyinshi mugabo nimba harimo ekare y'igitsindo kimwe muri izo assist nawe hakaba harimo ekare ya assist 18 ndugu yangu ariko Rafinha aho hafi 30 na 21 30 ibitsindo ntibingana assist ntizingana Mohamed Salah aguma ari hejuru ngo umukinya agomba guhabwa agashimwe n'ubundi agoma ari Mohamed Salah ndanagutondekeye wanashaka ariko mugabo hano kuri Mohamed Salah na Rafinha baze ko ategereza kuja mu kindi izindi system nta system nimwe ijamwo bavuze ibiharuro afatiye ku biharuro mugabo ku bintu bimwe hakora ibiharuro nyene umupira w'amaguru ibiharuro bivuga niki nibitsindo havuye ivyo bitsindo ni assist sivyo nimba ndagusumvye ibitsindo nkagusumba assist ntitungana nana comparison igomba kuhaba ufise ibitsindo 30 mfise ibitsindo 32 ufise assist 21 ufise assist 23 hose ngenda kudubura 2 assist zibiri bazigusumba ibitsindo 2 ndabigusumba ikintu cisigwe randri niki ibi biharuro vya Rafinha ni vya Mosara sivyo mwatwaye ibikombe cyane mutabitwaye umwe wese deja ni meilleur mu higanwa rimwe nuvuga ngo tubaduhuje abameyeri babiri yo duhuje abameyeri babiri tugasanga abantu muri conditions zimwe batwaye imwe cyangwa bose barabibuze ubusumba undi naho giye baba ipasi imwe ubaba murushije kuko nico baba batanu nico kiba kibatandukanije gusa nk'ubu urabona condition washizemo fata rero ko iyo condition iravuyemo dare condition normale none hari umukinyi yegera Rafinha ngo ngaha ega dare condition normale nawe yegera Rafinha kuko Rafinha kugeza ubu ni wa mbere muri La Liga Meilleur wa Ligue des Champions kandi aracari favori bashaka ko ivyo ko bitwara abandi barasezerewe mu iriganwa nabandi baracarimwo n'ivyo mugabo ufashe iyo condition ati bikombe batwaye ni bimwe dufata umwe yatwaye La Liga undi yatwaye Premier League umwe yatwaye Ligue des Champions undi yatwaye dufate ko izo Ligue des Champions bashobora kuzitwarira rimwe umwe yayibuze n'undi yayibuze umwe yabuze La Liga n'undi yabuze Premier League condition ari zimwe z'ibikombe ibiharuro bikaba ari ivyo aho ni Mosara mugabo ibiharuro ari ivyo hakabamo condition z'ibikombe
na parase aho saracavamwo hagacasigara hagwana umugabo witwa Ousmane Dembele na Rafinha kuko nibo bakiri favori mu bikombe vyose erega nibo bagisigaje guhekwa Mike n'ibikombe. w'ikibazo yaje bavuga ati tuvanyemo ivyo bikombe tuvanyemo ivyo bazotwara canke iki ni ibi biharuro bihari no munsi ibi biharuro nivyo bigomba kuvuga ngo nakano wa mbere nakano wa nyuma sivyo ibiharuro bigaragara bivuga Mohamed Salah Babalao ku ntebe yo hejuru hari tufate ni bane Mohamed Salah yicaye kuri niveau ya kane hejuru yabo Rafinha atakurikira Ousmane Dembele agakurikira Kylian Mbappe agakurikira kuna munsi yego Kylian jeni chaki niriko nakubwira tugize moyenne Monza na Vinicius 32 wanashaka mwaba bane Mbappe ni bafite ibitsindo vyinshi 33 mugabo Mohamed Salah afite ibitsindo 32 na assist 23 nukuvuga ngo uruhara mu bitsindo 55 hagakurikira umugabo witwa Rafinha afise uruhara mu bitsindo 51 nukuvuga ngo ibitsindo 30 na assist 21 hagakurikira Ousmane Dembele afite ibitsindo 32 na assist 9 nukuvuga ngo uruhara mu bitsindo 41 Mbappe tuza gusanga afise uruhara mu bitsindo 38 ibiharuro nivyo bigomba gutanga agashimwe abandi bavemwe Mohamed Salah Gusa comme conclusion il n'y a pas de statistiques zitagira ibikombe kugeza rero muri no mwanya nta comparison de jigi ariko rero yuko urugendo ruracabandanya kandi urwo rugendo hari abakirurimo n'abandi baruvuyemo oyo ni comparison tagomba gutanga ubushimwe ni comparison twe dukoze bwacu iyo dukoze twebwe nta vy'ubushimwe mugabo akaza mu bushimwe vyaraheze reka Ousmane Dembele na Rafinha biyirukire abandi babakurikire kuko Mbappe na Mo Salah kugezo Mbappe naho wotwara la Liga biragoye ko uzogaragara uri kuri concurrence umugabo witwa Ousmane Dembele canke Rafinha umwe muri bo yatwaye Ligue des Champions badatwaye Ligue des Champions Mbappe ashobora kuza kwa concurrence mu Ligue des Champions yotwara nabivuze buriya ni Mario Ligue des Champions nako ni Mario Ballon d'Or ishobora n'ubundi kwibwa nkamwe Barcelona totwara Ligue des Champions cya Paris Saint-Germain tubone Rafinha na Ousmane Dembele mu Ligue des Champions gatwagwa na Arsenal cyangwa gatwagwa na Inter de Milan hano hari undi mukinya agomba guca twara Ballon d'Or kandi atwaye Ligue des Champions nta kintu na kimwe kihari uno mwanya kiri buterura Kylian Mbappe kimuzana mugashimwe ka Ballon d'Or ngo atware ikibanza cha Ousmane Dembele canke ikibanza cha Rafinha tigute uramuze ugiye kura muri La Liga hano Mbappe ahagaze so mukinyi mwiza Real Madrid itunze mugabo rero meilleur buteur niwe meilleur buteur il est le meilleur buteur mais c'est pas lui le premier Landry reka le premier ko n'umusore Robert Lewandowski no musara hari ibitsindo byinshi bisumba ibya Mbappe niko vuga muri equipe kwa equipe statistique bariko nakubwira tugiye muri La Liga comparison hagati ya Rafinha donc yumukinyi mwiza hagati ya Lewandowski na Mbappe Lewandowski agomba kuza imbere ya Mbappe muri Champions League Mbappe ntashikigwa unamuzi kumva influence ya equipe kumuterera ngo Mbappe muzana muri batatu ba mbere simba mbona ikintu kimwe waba wisunze dans les conditions normales uno munsi byaro ico vyerekana mahiganwa yose Rafinha ni mwiza kuri Mbappe kandi byaro nibibesha kandi na apport y'umukinyi muri rukino uburyo yafashije equipe yo gitsinde amagrand rendez-vous ya reponze Rafinha ni mwiza ngo jaka narinzanye niki biroroshe ko Inter de Milan gitwara igikombe canke equipe ya Arsenal gitwara Ligue des Champions buriya bakinyi bitwa ko batwaye mahiganwa yabo bakanitwara neza muri Ligue des Champions bakagera kure bazoba bagize ijambo no gwatazo batwaye Ligue des Champions biroroshe kuza kudefendre Rafinha atatwaye Ligue des Champions mugiye atwaye Arsenal kuko Arsenal nta mukinya ariyo afise ibaro ni equipe yubakiye kuri collectif ata individualisme mu buryo remarquable iriyo même chose kuri Inter de Milan wozana Rotaro mugabo usanga Rotaro eske yaratwaye Ligue des Champions mbega Ligue des Champions yatwaye ubwo tugiye kuraba niwe mukinyi mwiza wa Inter hari hose yagiye arahirika aba bandi bakinyi bitwa ko bari mu yindi migwi ugasanga yaravajije cyane gusumba ko nka Rafinha individuel maba yarabaye mwiza je tubaravuze attention ni bintu bibiri Ligue des Champions ije kwa Barcelona cyangwa kwa Paris Saint-Germain tubone ukuri kw'ibiharuro vya Rafinha n'ivya Ousmane Dembele canke tubone bajyamirwa tuvyemera ariko kandi attention Ligue des Champions ikaja kwa Arsenal cyangwa kwa Inter de Milan kuko hari abakinyi bazoca bahekwa n'ibiharuro bafise bivanye nuko equipe zatwaye iyo Ligue des Champions atabakinyi individuel mabashowe kuba expose mu biharuro twemeranye ikintu uno munsi urugamba rwa Champions League rugeze ahakomeye Arsenal ni equipe iri favori Paris Saint-Germain ni equipe iri favori Barcelona Inter de Milan uko nyene imwe muri izi igomba kuzova mu itwara igikombe bisiguye ngo nimbizo Arsenal atamustar fise yotanga muri Ballon d'Or nturi butange Bukayo Saka nturi butange Martinelli nturi butange Declan Rice abo baraza mu rutonde mu bantu 30 kubera babaye muri equipe nziza mwibuke ko atagikombe cy'igihugu gihari nta gikombe ca Buraya nta gikombe ca chisi gihari niburi igikombe kizoza kuhira ibi bintu ni Mondial de Club nayo Arsenal nabyo niziyo bitumutwe Inter de Milan iriyo mugabo
eske igiye ifise profili yahe peut-être birashobora kuduza power y'uwitwa Lautaro Martinez mugabo siniko ndabona Inter de Milan yatwaye Scudetto igatwara champion igacija no gutwara Mondial de Club biragoye mugabo biramutse biba aho nta n'ikindi tworinda tuvuga Lautaro Martinez cette fois ci nimba mwaka ntarza ari mu favori je no ca ndayimo bisiguye ngo uno munsi aho biharuro bigeze umugabo yitwa Rafinha na Ousmane Dembele uyu mwanya tuvugana niba abafavori ba mbere babiri ugomba kubona umwe ukamenya ngo niwe azotwara Ballon d'Or mu gihe rero ibiharuro uko bihagaze ni gute biciye mu muco Rafinha agomba gushimbirwa imbere Ousmane Dembele nivyo Barcelona munsi turavuga ngo iruzuye kubera ubushobozi bw'umumenyereza kandi na Paris Saint-Germain iruzuye kubera ubushobozi bw'umumenyereza mugabo biratandukanye uno munsi Paris Saint-Germain nta gihunga cyo kumva ngo Ousmane Dembele yavunitse uno munsi Paris Saint-Germain nta gihunga cyo kumva ngo Vichy Varaskelia yavunitse mugabo Barcelona ukavunikisha Rafinha urariska kumara ingino n'imibiri zigera kuri 3 utabonye intsinzi ukavunikisha Lamine Yamal n'ikibazo mugabo Mbappe iyi ni avantage ya Paris Saint-Germain kubona munsi wavunikisha Ousmane Dembele ukamusubiza mu bice 80 kwijana nico gituma ariko ndavuga ubwiza bw'abana bagabo babiri abagabo babiri nubwo baviramo hano bageze no munsi n'ubundi kuri podium ya Ballon d'Or atakuryama koro yemwe bagomba apena agomba kuva mu twara Ballon d'Or uwunda mukurikire no muzi urazana mu Kylian Mbappe usigurira abantu ko yagize kubera ari mu France aba nabo mubabona gute ari n'abariko baravuga ngo ikintu ca Ligue des Nations ni nka match za qualification amusabongereza ni bari muri Ligue des Nations iyi ni biminsi ibiri final four aho na Rafinha acaye ko na match ya kinye za qualification ya Mondial aba nabo naho nyina tabikombe twatwaye mumenyereza mwiza yatabikombe twatwaye ni Rikeni Mwizana tugombe tunatwara ibikombe ukuba umumenyereza mwiza no gutwara ibikombe ndavyemera ariko jewe doma Paris gutwara ibikombe gusa uyereka dogare nkuko twahagaze ku bakinyi nta bikombe bimenyereza abantu no munsi bageze muri demi finale bose ya Ligue des Champions wanashaka bose arifuvura kuko no munsi kwa usibye Arteta wenyine bigaragara ko akoze akazi ko kwisanga muri kimwe cya kabiri gishishanye muri Arsenal ariko muri championnat bisa nkaho vyamaze kurangira Flick ari ku mwanya wa mbere Inter ari ku mwanya wa mbere nubwo bagisigaye na Napoli n'undi Flick nawe nene course afise ni nk'iyo Simone zagafise kona na Afrika araciruka na Real Madrid mugena inzagi mu kwa Inter de Milan akiciruka na equipe yitwa Napoli Arteta we yarakibuze byararangiye ariko mugabo nawe yakoze exploit kukura muri Real Madrid akisanga muri kimwe cya kabiri gishishanye kandi numo bamenyereza bisa nkaho bageze course nziza muri Ligue des Champions basohotse wa mbere mu matsinda n'ibindi bigiye bitandukanye wisanze muri kimwe cya kabiri gishishanye kwa Paris Saint-Germain nuko bo banakoze exploit banaciye muri barrage no musaba muri kimwe cya kabiri gishishanye ariko reka nabo dufata tabikombe twatwaye mumenyereza mwiza atabikombe twatwereka cya dufata ko tubazi kandi uko tubazi nivyo bageze ko mate uya no musuko zimeze erega unani no musuko kwa amateka ya Arteta woyereka turasuko ko equipe zabo no musuko zimeze uko equipe zabo zimeze wabivuze nuko zatangwa saison naho zigeze uru munsi erega urukura nataco ziratwara ariho profile y'umumenyereza nivyo yatweretse ashoboye ikindi ubu nyene turiko turafatira ku byo bamaze gutwereka nta bikombe baratwara ariko bafite ibyo bamaze gutwereka ko profile ya Paris Saint-Germain arafise byinshi yakoze imbere ko za muri Paris Saint-Germain sini kuri profile ya Hansi Flick kuko ava ya Barcelona yatahukanye triple historique muri Bayern ariko kuri profile n'abamenyereza ndi kuri profile Arteta bunonye n'ivyibikombe saison itangura gushikura muzi kadafata bose ko batahukanye ibikombe canke babibuze bose je n'ubundi ndi kwa Hendrick ahandi dushobora guhuza ndi kwa Hendrick n'ubundi ahandi dushobora guhuza uri kwande pour le moment mu kibanza cy'abamenyereza je mpagararanye n'umugabo witwa Dietezans Freak uti mpagararanye na Freak mu buhe buryo abari kuri YouTube namwe mudutatu uti mpagararanye na Freak mu buhe buryo ndahagararanye na Freak ntagende ku vyo nyeretse kwa Bayern mugabo Freak ivyo amaze kunyereka kwa Barcelona namuze aracari amahirwe menshi yo gutwara triple historique kandi amahirwe ariho nayo kukiyibura amahirwe yo kuyitwara ni menshi kandi mugabo nayo kuyibura ariho akabura n'igikombe na kimwe wanashaka mugabo Freak no mwanya niyo yogomba kabura igikombe na kimwe cyo kunywa amazi cyonye nakabura kwa Barcelona yisezo ndemeza ngashimangira naho mbwenda gusigurira umunsi wose wohera Freak no mumenyereza mukuru Freak nta kinatanyeretse kiba mu mupira w'amaguru bon singomba gukontrariya ingingo ya Landry kuko nawe nta droit afise yo gukontrariya yanje je ndi kubona Hendrick ku mvozi ikurikira ni nawe nagomba ko mwese musigurira nta muntu numwe minota igera kuri 3 gusa ku isaha isama turaza kwa twinjiye muri Barcelona na match bakeneye ku mugora ku musi wejo bien sûr nta muntu numwe yonsigurira ko
umugabo witwa Luis Enrique atakoze akazi kuko mwagiye murabibona kenshi bavuze ati nubwo atotwara igikombe muravyo kwaje gukina Bayern Dominique ati nubwo yagira ne blanche twebwe dufise projet twizeye umugabo yitwa Luis Enrique kandi Luis Enrique akazi kiwe nikagomba kubonekera mu bikombe jewe sindigera mbona kuva mbaho le Grand Paris Saint-Germain niyo mfise kuri Luis Enrique naco gituma nagomba kuevaluer Paris Saint-Germain nyuma yuko izo bitwaye ibikombe ahubwo ndiko ndevaluer Paris Saint-Germain kubw'umenyereza ifise ni uko na Landry nawe yavuze ati nawe Afrika tutwara ibikombe akazi kiwe yaragakoze karamaze kuboneka Chewe no mudaje kuvuga ati Barcelona arigeze kwibona ari nziza Afrika subiye gukora akazi ko kutwereka Barcelona ko nubundi subiye kwa nziza paraporo yuko abantu bari bavyiteze mugabo turafise Barcelona yigeze kuba nziza kuko ngo Afrika subiye kutwereka Barcelona ku rwego rwayo nkuko yigeze kuba ari nziza mugabo jagira umuntu ambwira ko yigeze kubona Paris Saint-Germain nziza nk'iya Enrique akoze ikintu kitari bwigere kiba mu mateka Icyo tumana agomba kwevariwa ivyiwe mu bikomba ahubwo nevariwa ko akoze ikintu kitari bwigere givuga nco tumagende kumana Enrique aho hantu ndakwemerera ko kantu uvuze Enrique akoze ikintu kitigeze kuba mu mateka ya Paris Saint-Germain pana mu mateka y'umupira w'amaguru mu mateka ya Paris Saint-Germain mu mateka ya Paris Saint-Germain no munsi jewe Paris Saint-Germain ndayizi tunza abastari basumba bafise no munsi tutanaje kuri iyi trio ya Messi na Neymar na Mbappe kuko nimba tuze Zlatan Ibrahimovic ntari comparable n'aba bana ba Dembele aba bana ba Vichy Kvaratskhelia na ba Barcola hoya nimba tunze Cavani ntari comparable n'abana buno munsi nimba tunze Ezekiel Ravezi nimba tunze Verratti no munsi mediane ya Paris Saint-Germain nta mukinya afise niveau yiwe mugabo Enrique mwubwo buto bw'abakinya afise yarashoboye kwa managinga birakunda mugabo igituma magarara kuri Flick jewe anyeretse ikintu ntari bwigera mbona mu mupira w'amaguru erega abantu sinari bwigera mbona Barcelona mugabo no munsi Flick yafashe Barcelona abantu bari kubyitiranya jewe sinanse Afrika cyangwa sinkunze Enrique je mvuze igituma kugeza muno mwanya je préfère Enrique kandi nafise facts zanje kandi nundi ravisi impamvu abona Afrika nafise facts ziwe apana kumbisha ko nkunda Afrika kwera fana Barcelona cyangwa ndamwanze ati simfana Barcelona oya umwese afise ukuna bibona kandi yo bidefanda ni mukozi wundi akabwira ati Simon Inzaghi nundi akazabwira ati Michael Arteta kandi akabidefanda nivyo rero nuko mukanya twumvise aya safa madezi tugaruka twinjira mu makuru agiye atandukanye Safibu irabamenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza.